muzitse bitane ivyizigiro ni wa mwanya mwiza wa mwanya mukunda cyane umwanya w'ijambo ry'Imana ryo mu gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkishimana. Murazi rero ko tumaze indwi zibiri tuko turiga ku ngazi indwi, ingazi indwi tutegerezwa gucako kugira ngo dushikire ku masezerano yacu. Ingazi indwi, hari ingazi ya mbere, hari ingazi ya kabiri, hari ingazi ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu n'iyindwi. Ariko si ngombwa ko zikurikirana uko ndazikurikiranije. Harashobora gutangurira ku yindwi, harashobora gutangurira ku ya gatatu, harashobora gutangurira ku ya kane, harashobora gutangurira ku ya mbere. Ariko kimwe mu byo twize, twarize ko ingazi imwe muri izo ngazi indwi na gasuzuguro. Ico twacize muri ijya ndwi yindi, kandi dusubira twiga mu ndwi ishize ko ikindi kigira kabiri, indi ngazi igira kabiri canke iyindi ngazi mu ngazi indwi ni ingazi y'ubukene. Uno musi rero turaza kuvuga ingazi igira gatatu iyariyo. Reka dusome ano majambo yanditse mu gitabo c'Itanguriro igice ca 29 ku murongo wa 20. Itanguriro igice ca 29 ku murongo wa 20. Dusome ati nuko Yakobo akora imyaka ndwi kugira ngo ahabwe Rakeli, imuhindukirira nk'iminsi mikeya kubw'urukundo amukunda. Ndasubiyemo Itanguriro 29 ku murongo wa 20. Nuko Yakobo akora imyaka ndwi kugira ngo ahabwe Rakeli, imuhindukirira nk'iminsi mikeyi kubw'urukundo amukunda. Ingazi igira gatatu wibaza niyihe? Nuguhemukirwa. Ingazi igira gatatu nuguhemukirwa. Iyi ni nkuru ya Yakobo. Yakobo yarakeneye umugeni, yarakeneye umuntu bazobana, yarakeneye umuntu azomuba hafi. Abubatse canke abakeneye kubaka arazi impamvu yagirondeye umudamu wiwe, yaramurondeye kuri izo mpamvu nawe warondeye umudamu wawe. Kandi urondera ukunda, kandi wa wundi akuri ku mutima uvuga ati n'uyu nyene. Yakobo aja kwa inarume Laban aramwemerera ko ashobora kumuha umugeni. Mugabo bavugana ko agiye gukora imyaka ndwi kugira ngo aronke umugeni, kandi arapresiza neza, aratomora neza uwakeneye. Avuga ko keneye Rakeli. Uyo Rakeli yari mwiza nkuko Bibiliya bivuga, yari mwiza wese. Mugabo Leya yari mukuru wa Rakeli, yararembetse amaso gusa ariko ntiyari mwiza wese. Mugabo Yakobo akunda wa wundi mwiza. Urazi abantu bose bakunda ivyiza. Yakobo akunda wa wundi Rakeli ariwe mwiza kuruta Leya. Leya yarakuze, niwe yari wa mbere, yari imbere ya Rakeli. Mugabo ntiyashima Leya, ashima Rakeli. Barumvikana. Yakobo aza kuba umukozi kwa sebukwe ariwe inarume Laban, kandi aravyumva ko bitomoye kandi bimeze neza. Imyaka indwi imubera nk'ubusa, nkuko rino jambo tuheje gusoma ribivuga. Ya myaka ndwi imubera nk'iminsi mikenya kubw'urukundo yakunda Rakeli. Iyumvire nawe kuba umukozi wo kwa sobukwe kugira ngo baguhe umugeni. Umva atari urukundo rudasanzwe rwari ruhari. Mugabo kuri iri jambo tuvuga guhemukirwa, inarume aramuhemukira. Amuhemukira gute? Ico gihe bajana abigeme mu ijoro, nkuko no mu Burundi vyigeze kuba kera. Abigeme babazana mu ijoro, nabo hari ababazana mu ijoro. Baza bamuzaniye Leya, kandi yarakeneye Rakeli. Yakoze araruha, ukwezi kurahera, umwaka urahera, iyindi irahera, kugeza imyaka ndwi akeneye Rachel. Mugabo Rakeli ntabwo bamumuhaye, baza kumuha Leya atarakeneye. Kandi bamuzana mu ijoro, ntiyabimenya ko atari we. Hageze mu gitondo niyo yaje kumenya ko ari wa wundi atashakaga, ariko wa wundi yarakeneye siwe bamuhaye. Bamuhemukiye, kandi uwamuhemukiye n'umuntu atomuhemukiye. Icambere ni sebukwe. Tureke sebuke tuyishire ko cobe cya kabiri. Icambere nuko ari inarume.
inarume y'umuntu buriya n'umuvyeyi wiwe abavukana na mama wiwe mu ndimwe kandi yo mufata neza nka mama wiwe mugabo aramuhemukira mu gishingo cyuko yo mugiriye neza ari umwana wa mushikiwe amugirira nabi aramuhenda aramuhemukira amuha Leya kandi bari bumvikanye ko amuha Rachel mugabo muri ico gihe cyose Yakobo iryo joro ryose yabayeho atazi ko yahemukiwe yararyohewe sinzi yaratanze ibi na biriya kumbure yari yatumiye abantu n'abandi kumbure akazuki yari yagateguye neza kumbure byari byagenze ukuna kuriya ijoro ryose rihera atazi ko yahemukiwe nawe hari umuntu kumbure mumvikanye ibintu arigiye kumbure wigeze kubaho mu gihe umara ibihe utazi ko wahemukiwe uri gukora ikintu utazi ko wahemukiwe wagiye ahantu utazi ko wahemukiwe uri mu bintu kanaka utazi ko wahemukiwe kumbe warahenzwe ntiwabimenya Yakobo yari yarahenzwe arahemukirwa atabizi kandi sinovyita guhendwa gusa guhemukirwa birusha guhendwa kuko umuntu araguhenda ku kintu utazi mugabo guhemukirwa uhemukirwa ku kintu muba mwarumvikanye ko biza kugenda uko mugabo ntabwo byagenze uko mwavyumvikanye wa muntu yabihinduye kandi ku bugome bwiwe canke ku mayeri canke ku bube gito bwiwe agahindura vya bindi mwari mumvikanye ko magiraniye ko amasezerano Yakobo amaze kuzinduka mu gitondo asanga wa wundi bamuhaye siwe iyumvire ijisho rya mbere ahabona akaca asanga si wa wundi yarabazi neza yarabazi cyane kuko barabana yarakoreye yabaye umukozi wabo sinzi ico bamukoresha mugabo bamugize umukozi yasabye kuba umukozi mu mirima mu ntama no mu bindi byose yarakora nk'umuboyi kwa sebukwe ariko araca umukenyezi agomba ko aronka Rachel atari Leya iyumvire nawe muri ico gitondo habona yuguruye akadirisha akaca sanga ni grande sœur Leya yarakeneye petite sœur yarakeneye umwigeme muto nya wa Leya asanga ronse umwigeme mukuru wa Rachel iyumvire muri ako kanya uko yaciye yiyumvira kuri ya myaka ndwi yose yakoze bagiraniye amasezerano sinzi kumwe kiyagiye ntibigeze bayandika kuko ariko anyokorome nawe ni uvyiyumvire nawe nihorinda no kwandika nihorinda no kuzana abashinga ntahe mugabo icyabaye nuko bavuye bumvikana Yakobo arababara arumva umutima urababaye arumva umutima uravyimbye yumvire nawe fata karorero ahantu bakubwiye bati kora imyaka ndwi tuguhe iki kumbure ni parcelle kumbure ni bindi bintu yumvira ikintu ukora imyaka indwi nawe niyo bari umuduga wonyene imyaka indwi udahembwa ukorera ikintu yaraza ati ndogoroye bigira bigende neza ngira ndonke wa mukenyezi narinkeneye maze nipanga ubuzima bwanje projet ziwe sinzi ngeneye yaziteguye nimba yaramaze kurondera umurima Rachel azoca korerako nimba yaramaze kurondera ibinabiriya imipango yiwe yose yagoma harura ati wasigaye imyaka 6 wasigaye imyaka 5 kugeza hasigaye umwaka umwe hasigaye indwi zibiri hasigaye umunsi umwe mugabo bakamuhemukira nawe baraguhemukiye nimba bataraguhemukira bazoguhemukira ni ingazi imwe mu zindi ugomba gucamo uvyanke cyangwa uvyemere hazogira abantu bazoguhemukira hazogera umuntu azoguhemukira ni ingazi imwe mu zindi muri za ngazi indwi twavuga ko tutegeza ko tuzokwiga zose tuziheze Imana niya bigomba izo ngazi indwi zose ni ngombwa uzicemo kugira ngo ushike ku masezerano yawe hari icyo Imana yagusezeraniye ni Imana idahemuka yoyo ntihemuka ntabwo imeze nk'abana b'abantu murasezerana mugabo shika bakaguhemukira ariko Imana yo yaragusezeraniye icyo izo gukorera mugabo uri kuraca ahantu
ahantu hagoye, mu mwonga, mu misozi, uduga imisozi umanuka ibiyaya, aho sugumu hataguye ngo ushike hahandi uhora agomba kushika. Warasezeraniwe vyiza kandi warasezeraniwe vya bindi je ntanziri ubizi, ariko ingazi mu ngazi utegereza gucamo niyo ngazi yo guhemukirwa, kandi ukahemukirwa n'utoguhemukiye. Birababaza kuba wohemukirwa n'utoguhemukiye. Yakobo hari ikintu yakoze, yaranse gutatana sebukwe. Uravyumva nawe ba mukwe? Yaranse gutatana inarume. Uravyumva nawe muyomba? Acavuga ati je ndemeye gukora basi yindi minsi imyaka ndwi mumpera shere, mumpera kere niwe nkeneye. Mugabo rero ikibazo yamaze gutora nde Leya, babanye nk'umugore n'umugabo. None mbigenze nte? Ntari bumusubiza inyuma, aca bigisubira muhira. Nibiri bukunde ategezwa kumugumiza ngaho, kuko muri kijya gihe baratwara abagore 2 3 4 5 hari mu isezerano rya kera, kandi n'abantu ntibari bwagwire ku isi. Ariko rero ikintu cyahabaye, Yakobo yaremeye ko yoja gukorera sebukwe kandi iyindi myaka ndwi kugira ngo aronke Rakel, kuko niwe yarakeneye. Ukeneye ikintu, abarundi bavuze ngo akeza karigura. Ukeneye ikintu kandi ukabona ko ari cyiza, ni vyiza cyane kandi bikomeye cyane kandi bihambaye cyane ko utanga ivyo ufise vyose, cyane ukumeze kose, cyane ibikomakomeye vyose kugira ngo ushike kuri cya kindi. Imana yari dukeneye twebwe, yaremeye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Sema amen. Yakobo yemera kandi gukora yindi myaka ndwi, ikibi imyaka 14 s'il vous plaît. Imyaka 14 akorera umwigeme umwe gusa yarakeneye. Umva atamukunda cyane. Yaramukunda kweli. Baca bamuha rero Rakel. Mu vyumviro urashaka kwiyumvira ati mbega none nta muntu yarafise kwizera nka Yakobo. Ubwa mbere bamuhenze, ikemeza ko iyindi myaka indwi yayikoze canke ko yoikora ntibamuhende kandi bahavi bamuha incoreke canke n'ibindi. Haragera igihe arakora ya myaka indwi isigaye, ikibi imyaka 14, kandi iyo myaka yose yayikoze anezerewe atabwoba. Mugabo yahemukiwe. Yakobo arahemukirwa n'utomuhemukiye. Rakel arahaba na Leya arahaba. Mugabo Rakel arakundwa kazwa cyane kuruta Leya. Imana icyayugara inda ya Rakel, iha Leya abana imbere yuko ha Rakel. Iyo ni indi nkuru ndende. Mugabo aho nari nkeneye nahaseba uko yamuhemukiye. Abantu barahemuka, kandi kugira ngo aguhemukire nibisaba ibiharuro birebire cyane. Urashobora kuba wizigiye umuntu ejo ugasanga yabaye ukundi kuntu utabiziga. Iyaba umuhungu umwe yitwa Samson yarari ngaha, yobashingiye intahimwe, yatwaye umwigeme yitwa Delila. Uyu Delila barabana nk'umugore n'umugabo. Iyumvire nawe umugore guhemukira umugabo. Yaramuhemukiye, amubaza amabanga y'ubuzima bwiwe, amubaza amabanga y'inkomezi ziwe, kandi Imana yari yamubujije Samson gutwara umunyamahanga kazi. Samson abirenga ko akora icyo cyaha cyo kumutwara, kandi abirenga ko atanga ibanga ryiwe ryo mu mutima. Ayo makosa Samson yakoze siyo ngomba kuvuga ingene Delila yahemukiye Samson, kandi babana ari umugore n'umugabo. Hari abagore bahemukira abagabo babo, hari abagabo bahemukira abagore babo. Ni ngombwa kimwe muri ico urashaka kugicamo. Hari umudamu
usanga afise abana ugasanga saba umugabo. Hari umugabo usanga afise abana hanze ataraba umugore wiwe. Ikindi gihe nababwiye inkuru y'umupapa umwe yaravyaye, umumama umwe n'umupapa umwe bari bubakanye rukristo, bakundana bimwe bidasanzwe, sheri shushu. Bamara umwaka batavyara, imyaka 2 batavyara. Wa mudamu ko kenshi bavuga ko ari umudamu atavyara, umudamu akabwira umugabo ati tugende kwipimisha. Umugabo akavuga ati nta ngorane, we kutavyara ntaco, nta ngorane. Umugabo yarazi ko ari umugore atavyara. Umunsi umugore agenda kwa muganga bamubwira ati ni wowe uvyara, umugabo ni atavyara. Wa mudamu ahemukira umugabo wiwe, acaza araja hanze. Mugabo atoranya umuntu umwe yari umugenzi w'umugabo, niwe bavyarana. Avyara abana bashika kuri 4. Umugabo azi ko abana biwe, kumbe umuntu wundi niwe abavyara, we akawita amazina gusa atabizi. Problem. Wa mugabo umunsi uri izina baratata n'umugore bapfuye ikintu. Wa mudamu acabwira abana bose bari 4 ati nimwoge ndabajane kwa so. Birababaje wocuraba. Mugabo wa mupapa ntiyamenya ko hari ikintu avuze muri ivyo. Abwiye abana ati nimwoge nyarutsa ndabajane kwa so. Mugabo muri yo quartier babamwo hari hundi mupapa bavukana na wa mupapa. Aca yibaza ko batwaye kwa wa wundi bavukana, kuko nta wundi se yokumva bavuga, nta nivyo yiyumvira, nta nivyo yigeze arota. Afata abana bose abajana kuri wa mugabo yabavyara. Baba mzazi na baba mlezi. Sasa wa mupapa abavyara arabakira, wa mupapa yabareze akabaha amazina atazi ko atarabiwe. We acayigumira ngaho umunsi urahera iminsi 2-3 acavuga ati igiki cyo tuma mwene wacu yakira abana, mugabo ntaze kumbwira impamvu canke ico madamu wanje yamubwiye. Acaragenda yihuta ashika kuri wa mwene wabo, ambwiye ati inshuti yanje, impamvu ki madamu yokuzanira abana banje, mugabo ntuze kumbwira, umbwire ivyo madamu yakubwiye kandi uzi ko tuvukana. Wa mupapa aramuhakanira ati nta bana bawe mfise, uretse gusa ko nababonye kuri wa mugenzi wawe aba ngaha hepfo. Mugabo kandi naragize ikibazo impamvu ki wotwara abana muri vacances kwa runaka ntubazani wanje kandi ari je tuvukana. Wa mupapa nyene umugore nyene kubarera atari nyenebo avuga ati nibishoka, nagasuzuguro niko barako, reka nje kuba mwaka. Ahageze wowe ndara mutwenga mbya ati yaya ni baba mlezi, ni mupapa abareze gusa kandi waha amazina gusa. Nyenebo ni jewe, naho ushaka tukaja kwa muganga, naho ushaka guhamagara abacinga ndaye bakaraba uwo basa. Yarahemukiwe na madamu wiwe, yarahemukiwe n'utomuhemukiye. Uwundi mupapa yari umwigisha, yari umudirecteur. Umudamu wiwe nawe yari umwigisha, yari amashuri ya secondaire. Wa mupapa ahemukira umugore kugezaho yazana abanyeshure wa mugore yigisha akabazana gukorana nabo icyaha ku gitanda wa mudamu ajyamye ko bose bakaba 3 ku gitanda kimwe. Ari guhemuka ku rutuko. Hari umupapa wundi yahemukiye umudamu wiwe, misi yose ajaborewe azazanye wundi mugore akabwira umudamu ati jya hanze mfise umushitsi. Umudamu akarara hanze bukarinda buca, nawe akarara n'uwo mudamu wundi cyangwa n'uwo munyavyaha wundi, akazinduka agenda akaba ari umugore asubira mu nzu. Hari uguhemuka ku rutuko. Abafiance barahemukiranira.
mukareshanya umwaka 1 2 3 5 ndazi umukobwa yareheje imyaka 10 yararehejwe maze batanga dote hahera imyaka 10 baratanze dote inyuma yuko baratanze dote wa wundi aca aramuheba wa musore aheba wa mwigeme abafiance barahemukiranira barashobora kuguhemukira ikaba ingazi imwe mu zindi ngazi utaziga ko wociyemwo barashobora kuguhemukira ku kazi ugatangara umukoresha wawe akaguhemukira utabiziga umukozi wawe akaguhemukira utabiziga muri quartier ubamo barashobora kuguhemukira ababanyi ugatangara ingazi gira gatatu nuguhemukirwa hari abantu bazi guhemuka hari abantu bazi guhemuka hari abantu bazi guhemuka neza cyane umuntu mugasezerana neza kandi mukabishira mukabishira amajambo meza wanashaka mukandikiranira bikomakomeye mukazara n'abashinga naye bakomakomeye mugabo nibibuza ko wawunda hemuka kugira ngo banzuke muri yangazi kuri yangazi ya yindi umupapa umwe niwe yaragiye iburaya agenda atwaye amafaranga menshi azomufasha mu buryo bw'indege n'ibindi ageze mu hoteli Nairobi azabona umuntu adandaza inzahabu aribonye inzahabu azibona ku giciro gike kingana nayo mahera yose yari afise acasanga izo nzahabu azishikanye iburaya zovamo amafaranga menshi cyane agatunganirwa kandi naho yoreka kugenda iburaya yozigurisha handi hantu ngaho nyene yoronka incuro nka zine ayo mahera yaziguze acavuga ati reka mbe umunyabwenge ndazigure maze ntunge mukanya isase mugabo avuga ati reka tuje kuri bijouterie badupimira inzahabu ko ari ya vrai ko ari nziza ari inzahabu nyakuri barajana bashika kuri bijouterie barapima basanga ni inzahabu nziza aratanga amafaranga atashe agiye kuzigurisha nawe muri uwo mwanya nyine ata minota 20 irahera bambwiye ati izahabu sizo avuga ati je napimishije no kuri bijouterie atoya tuje kuri yo bijouterie apimishije ko agiye kuri ya bijouterie ahasanga handitseho alimentation nukuvuga ko wa mubandi wa undi yamugurishirije ko izahabu yamuhemukiye yamugize ko wescro baja kuri bijouterie yabo babandi nyene mugabo mukanyisase babahinduye rya capa ryanditse ko bijouterie babarikuyeho bashizeho alimentation kuri ama etagere bashizeho isamaki niki nibitumbura n'isukari n'amabiju sorry n'ama biscuit n'ibindi byo muri alimentation mbwira ingene muri alimentation ja kubagiriza ko bagupimye izahabu akabigatunga nka keza problem ingorane shida tu umuntu yahemukiwe amafaranga yiwe yagiye guhemukirwa bibaho kandi nimwe mu ngazi utegeza gucamo nimba utarigera uhemukirwa uzohemukirwa kandi nibisaba kugira ubujuju bwinshi kugira ngo uhemukirwe hari igihe umuntu bamuhemukira akibaza ko ari ubujuju abantu bakamubwira ati nuko jujuta abarundi baciye umugani ngo utaraburogwa ngo avuga ngo yo abescrow wowe ni benshi baza kuzaniye amakarata ya Lona arabandi bakubwiye ati genda umvungishiriza amahera ubundi akubwiye ati fata ya mahera muri envelope ugenda ugure nibirebire ivyo abescrow birarenze harabakuzanira amatelefone arimo uburobe ubuswage ukumva iremereye nka telefone kumbe indani wayugura ni housing gusa ugura indani ugasanga n'ubuswage
ubundi yaguze radio mu gishingo cyuko bamuha radio asanga bashizemo ibumba riremereye nk'iradio agiye acugura asanga ni radio y'ibumba. Ni vyinshi abantu barahemuka. Hari abantu mumvikanya ati tugira iki nitwagera imbere bizogenda uko, ejo akacakatisha ibindi bikaja handi hantu akabihindura bikaba ibindi ukundi kuntu. Guhemukirwa bibaho kandi biraba kuri benshi, kandi nimba bitaragushikako bizogushikako. Nimba bamaze kubicamo pole sana, Imana ikuzigamira aho hantu kuko guhemukirwa bibaho. Mugabo ngoma nkubwira ikintu, igihe wahemukirwa wahavuye utimana, wahavuye wiyumvira gukorera ikibi wa undi yaguhemukiye. Ijambo ry'Imana tugira ati dukunde abansi bacu kandi mbere tunabasengere. Nimba wigeze wiyumvira ikibi kuri wa undi wa mwansi wawe, wihane, Imana iguharire. Warahemukiwe, yari ingazi wategeza gucamwo, nta kundi nta yindi nzira byacamo atari uko wohemukirwa kugira ngo ushike hahandi Imana igomba kushika, kugira ngo urengane ya ngazi ya yindi. Ni ingazi ndwi, ni ngombwa uzicemo kugira ngo ushike hahandi Imana igomba kushika. Kuwa Mungu tuzokwiga ingazi gira kane, Imana yabigomba tuzokwiga ingazi gira kane. Ingazi ndwi zonyene, izo uzirenganye ucushika mu bindi bihe atari ingazi. Kandi ni ngombwa uce aho kugira ngo Imana ikuhishurire bya bindi, igushikirize bya bindi. Hari ibintu bisa n'ivyijiji nturigera ubibona, ibyo gusezerana ni byinshi. Ni kenshi yakubwiye ko, ni kenshi wasomye amajambo y'Imana kwemeza ko, ni kenshi mugabo nturigera ubishikira. Hari igihe ubibona nk'ivyijiji, hari igihe ubibona nk'agacu, ariko ni ngombwa bishike. Kugira ngo bishike ni ngombwa ubanze uduga iyo ngazi, biri hejuru kuri etage ya ma escalier ndwi. Ni ngombwa uyace ko kugira ngo ushike hahandi uhora agomba kushika. Kandi birababaza, twarize gusuzugurwa birababaza, twarize ubukene birababaza, turize rero uno munsi guhemukirwa birababaza sana. Nuvuga kugira ngo ushike hahandi uhora agomba kushika, hari imibabaro, ni imibabaro ndwi, ni za ngazi ndwi uhonyora ubabaye, urira rimwe na rimwe, wumva umenga birarura biranse kubicira, nukubimira kugira ngo uheze cya gikombe cawe, cya gikombe kibabaza kirura rwose atamuntu numwe yo kwemera kukinywerako. Pole sana uti chake jina narahemukiwe kenshi. Pole sana, urarakuzi kandi agufitiye umugambi mwiza cyane, kandi agira kore ibidasanzwe kuri uno munsi. Waridodomvye cyane igihe wahemukirwa, urababaye cyane igihe wahemukirwa, kandi igihe wahemukirwa waci uhemukira abandi, nawe waci uhemukira uwundi muntu. Nawe guhemuka ni icyaha kibi cyane. Nimba warahemutse, nimba ari wowe wahemukiye umuntu kubera baguhemukiye, cyangwa wahemukiye abantu atari uko bo atani kintu na kimwe bivuye ko, ngenda gusengera Imana iguharire. Wahemukiye umudamu wawe uko mumvikanye suko, ingene wamubwira ukimuresha ntibyari uko, ivyo wari wamusezerana ntibyari ivyo. Wahemukiye umugabo wawe kwa kundi wari wamubwiye si ivyo, kandi ivyo uriko urakora birababaza Imana. Izo nzira uriko uracamo zirababaza Imana. Ivyo vyiyumviro ufise ubu, iyo migambi ufise ni mibi, reka. Warahemukiye umukoresha wawe, ivyo mwari mwumvikanye suko, uko mwari mwatunganije igikorwa suko, ntivyategezwa kumera uko. Warababaje Imana. Warahemukiye umukozi wawe, uko mwari mwavyumvikanye kwari uko. Warahemukiye pastori wawe, warahemukiye abakristo urongoye, warahemukiye chef de chorale, warahemukiye abaririmbyi urongoye, warahemukiye abutwara muri quartier cyangwa muri commune cyangwa hehe. Mwarahemukiye ubatwara muri quartier, muri commune cyangwa handi. Warahemutse. Numwanya ngomba gusengera umuntu wese aziko yahemutse. Uziko wahemutse rimwe canke kabiri canke gatatu canke kenshi, ngoma ndagusengera Imana iguharire kandi ntuzusubire guhemuka.
ni icyaha gikomeye cyane. Iyumviye nawe icyo udashaka ko bagukorera ntugikorera abandi. Iyumviye nawe iyo babikugira nawe wari kuvyifatamo gute? Pole sana. Reka uhora akugiriye neza, yibuke imibabaro waciyemo, yibuke ivyawe vyose, mugabo wanje kwihana. Amajambo rero avugiwe kuri radio urashobora kutayatahura neza. Kwihana ukiyumvira ko wari gufata inkono ukikubita. Oya, ni wature n'akanwa kawe wicuza impamvu wakoze icyo cyaha, maze ufata ingingo utazosubira kugikora. Nivyo bintu bitatu. Warahemutse. Iyumvire wa wundi wahemukira ingina bibona. Iyumvire Imana data wa twese uko avyakira kwa kundi wahemutse bya bindi wakoze. Reka ndagusengere kugira ngo Imana iguharire, maze nawe gushitse ko amasezerano yawe. Ariko ntabwo izo gushitsa ko amasezerano yawe ukiri umuhemu. Va muri ubwo buhemu maze ukorera Imana neza cyane. Ngira sengire uwo muntu yitwa ko azi amajambo y'Imana mugabo yahemutse. N'umuntu wese atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, ubwo n'ubuhemu bukomeye cyane, kuko Yesu yakubise ku bwacu kandi yari amasezerano yaje kugira ngo natwe tumwakire. Mugabo utaramwikira wese yahemutse. Wahemutse n'uwatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, ngira ndabasengere kugira ngo Yesu abikore. Mwami Yesu ugira neza, ndaje imbere yawe, ndakwereka bantu ba papa, aba mama, abigeme, imisore n'abana bahemukiye abandi nabo ntibarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ndabasabiye Yesu Kristo guharirwa ivyo vyaha, bave mu gitigiri cy'abahemu baje mu gitigiri cy'abemegwa nawe mwami. Ewe Yesu, nuharure kandi bwa buhemu bwabo, nuharure kandi vya vyaha vyabo, nuharure kandi kwa kundi babayeho bitahwanye n'amategeko yawe, bidahwanye n'ijambo ryawe Yesu Kristo, maze uharure ubuntu bwawe buri hejuru yabo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazarete, ndagusaba mwami ko ugira neza, ndagusaba mwami ko woseruka mu gihe nk'iki, maze amasezerano wabasezeraniye ashobore gushika. Ni ngazi ndwi turiko turiga, tugeze ku ngazi ya gatatu. Irababaza cyane kuba umuntu yahemukiye uwundi, birababaza. Uwahemukiwe arababara rwose, uwahemutse abifata ibisanzwe, ariko nawe aratahuye neza ko yagize nabi. Yesu numuharire, umviriza amasengesho ariko agusenga, raba amarira arira, akwereka ivyo yaciyemo byose. Yesu gira neza, ndizeye ko umuhariye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Muri ijambo ry'Imana wari kumwe na Jackson Nkeshimana. Ofisi cyubaza canke ukareka ko tugusengera canke ico wunganira, urashobora kutwandikira cyangwa dutelefona kuri 79 57 14 29 79 57 14 canke 75 57 14 29. Nuvuga uhindura 75 cyangwa ugashira 79 maze ugashiraho 57 14 29 57 14 29 9.